Ikibazo cha kabiri, vuga ubwoko butanu bw'indagara turoba hano mu Burundi wacu. Basawe. Mwana wo muri ville Kamema wabizi. Aho urandimije. 0. Cause Igisabo yapfuye ryari. MC. Actually, dukuri ntabyo nibuka. Uvuye mu Rumonge zene Bujumbura bumanutse buduze. Ugiye mu Rumonge uvuga ati ndaduze mu Rumonge. Rumonge iri mu buraruko mu burengero mu buseruko. Hey. MC dukuri ntabyo menga iri muri S. Ibibazo abana tumaze imisi dukorana kuri Best Friend TV birabata hasi. Nyene badashobora kubyitaho. Je ndabikunda cyane mugabo. Nkakiye kubazo amajije bema. Jago take down. Ikindi kibazo twagiye quel est le pays limitrophe du Burundi? MC. Nukurumba bari. Hello my people, here guys, shobe MC Diraneze bakunzi ba The Best Friend TV ndabaramukije igihe kinini cyane tudaherukana ariko right now ndagarutse ku yindi poem nini idasanzwe aho ngiye kubaha umwigeme yaturiye industry mu minsi heze yarabaye mu kazana wa DJ Pole ariko right now ntituzi bya DJ Pole byahereye yitwa Megane ndakuramukije kuri Best Friend TV igihe kinini cyane ntakuronka ariko right now ndakuronse. Amazina shimwe naho ya amazina kuko amazina ya kuri Best Friend TV. Alright, so nitwa Megane. Ya nkaba ndi muri entertainment ariko nyene si cyane. Uri mu gatwiko usigaye mbona umengo twika muri TikTok. Na mwana nibifiti ubu yafise akazi nyene. Ya icyo ukoze uratwiga. Nibukiye ukenye. Congratulations. Yeah, thanks. Kuwa kane tuzohatwika twimanukira. Yeah. Ariko gatonyi twibuke ibyakahise turi muri TikTak question mu kiganiro canje right now nagutumye ubwo ushobora kuyaga dutere vlog z'ubugesera. Why ku mukazana wa DJ Paul byahereye? Reka ndakubwire MC. Singano bivuga but you know turi muri Miss, right? Yeah. So ibintu birahinduka n'abantu barahinduka, right? So ibyo nibigukange cause aho buri uno munsi buri kabisa. Yeah. Birahinduka. Byarashitse birahinduka biratrending. Yeah, nabivuga kugira uhure na Kelly Taoneri ugere muvuga yakano kubwenge. Yeah, afet Kelly Taoneri. Ndamwubaha cyane. Yeah. He's my brother, obviously. Yeah. Hama dukorana byinshi. Tubonana muri byinshi. Ndetse n'umugenzi wanje. Kandi umwana mwiza cyane. Umeze neza ndashoboye ikaze kandi muri Best Friend TV nibaze kumeze fresh. Nyuma y'igihe kinini cyane tudaherutse gukorana nawe durukana muri FTV desa 57 ariko nawe urashite kuri tea. Yeah. Uyumva gute? Uyumva gute? Fresh too. Ibintu ni swaga. Sana. Uri tayari twinjire mu kiganiro cyacu cy'uno munsi TikTak question. Uri umwana w'Ibujumbura ni byiza ko mu kiganiro cyacu dutumira abana muri ville tukamenya mbega abana muri ville byifashe gute. Life bayemwe meze gute mbega kahise kacu ku Burundi mu kazi kwiki byifashe gute? Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, Megane no mu ntoki. Megane n'umwana yavukiye i Bujumbura. Akurira i Bujumbura. Ya hama mu nyuma, you know, imyaka igenderagenda. You go in the next stage. Yeah, so ndagaruka mu bihugu bitandukanye. And then ndagaruka mu Burundi wacu. Kabisa. Kubera ko utaroja kwitoza muri Miss Burundi. Kandi urumwigeme urumurundi kazi byose urabifise.
nturabyara ndakubwira ikintu MC. So never copy someone else. Yeah, baho nka uri natural no bivuga gutyo. So ntabyo kwiteza abantu. Yeah, kora ibyo wawe ubona ko bishobora kugushikana kure. Utarinze kuraba like mbega nzohakura iki bizogenda gute. Yeah. Kibazo cha kabiri, vuga ubwoko butanu bw'indagara turoba hano mu Burundi wacu. Mwana wo muri ville Kamema wabizi. Aho urandimije. Zero. Cause let me try. Yeah. Yeah. Hariho try. Hariho umukeke. Hariho ikoke. Iki? Ikoke ni amakoki. Ya amakoki. Ayaraba. Yeah. Amakoki. Ntacyo kabiri ariko ayo ntayo turoba muri Tanganyika iwacu. Alright. So hariho yeah. Andi bagiye ifiraho nayumvise yo mu Gatumba. Ibinyamurobo. Not ibinyamurobo. Hariho ni figi wa shabana kusansa sokesta kwa yeah. Nayumvise kwa nyene. Hama let me see. Hariho nama kapiteni actually mu Rumonge. Yeah. Nizonze kabisa. Reka mbere ko tukubaza ikindi kibazo gikurikira tumaze duhikaze kora dukurikirana kandi kuri Best Friend TV wote agira subscribe abaturabye ku nshuro ya mbere mwage mudukurikira muciye kuri FTV Desa 57 no wa musore wanyu MC Delaneje right now tuko turakora kuri Best Friend TV ku ground shore kwamamaza ndetse no gukora ibidasanzwe ducishije hano turi mu kiganiro gishasha cyamaze imisi kukira trendinga tumaze duhe big up cyane abigeme muri Oman, Arabie Saoudite turabakunda cyane kuko muraturamuri benshi kandi muri mu bantu baduha ama big up menshi turabakunda cyane. Ikibazo cyacu cya kabiri, Megane tayari mwezi gisabo yapfuye ryari? MC actually dukuri ntabyo nibuka kandi graduation irageze wewe ushaka urajyanye med kandi diploma irageze ariko ntabyo wibuka. Obviously bukuri ntabyo. Basi akabazo ka hafi twa dufite umukuru w'igihugu nyakwigendera Sebarundi Petero Nkurunziza yashengeye ryari basi akabazo ka hafi koroshe uno mwaka ugira kangahe tumwibuka hari 2020 actually time mu Burundi but ego hari mu kwa gatandatu ya musitariki nayo nibuka wagerageje sibyo. Ikindi kibazo intara ya Gitega ubu unye bayita gute? Ni kapitali gute? Yitwa gute? Hey shake Uzikari Gitega. Uzikari Gitega. Uzikari Gitega. Nukuri Gitega. Kapitale politiki. Ya nobwa like numugwa mukuru right? Okay. Yeah. Ugiye mu Rumonge ubuduze ubumanutse. Uvuye mu Rumonge zene Bujumbura ubumanutse ubuduze. Ugiye mu Rumonge uvuga ati ndaduze mu Rumonge. Rumonge iri mu buraruko mu burengero mu buseruko. Hey. MC nukuri nabyo menga iri muri S. Ibibazo abana tumaze imisi dukorana kuri Best Friend TV birabata hasi. Why abana bibujumbura batitaho kumenya ibintu by'iwacu? Oya ndazitaho. Afet ni kubera ko babona ibihe bigenda birahinduka. Hamana historique ya Burundi. Ego turabizi bimwe kubera nyene hariho ibitwibutsa ibihe. So uduze nk'Igitega hariho tourism kugenda bakakwereka kabisa amamize yose. Yeah, amamize yose. Those kind of things. Rero hariho aba nyene badashaka kubyitaho
je ndabikunda cyane mugabo nkakiye kibazo ambarire bema Jago take down ikindi kibazo twagiye quel est le pays limitrophe du Burundi? kurumba bari cyane aba babiri bitoki bayita gute? aho ni boy ibitoki Bayita imitoto imitoto ye yumye bayita aho rero ndapfuye akadimire ndagashizeko akadika iguma ari imitoto oya kagutrisha ego ko atrisha kuko ibi iki kiganiro canje cigisha abantu benshi sivyo abakiri aba ni benshi utrishije mba nabibonye uraba je ukaraba na kamera okay iyo yumye bayita iguma ari imitoto nke urakoze cyane dimirira gucitse iyo yumye bayita Yanda cyane ndagwaya ni mahirwe oya wekingi ibihunda by the way tu comprends? Okay, reka tubandanye kugira ngo tugende no ku musozo wa kino kiganiro cacu muri TikTak question, kiganiro kidasanzwe kiriko kirazamura ugwaruka mu kwiga no kumenya ibinabiriya bigize isi yacu sibyo ni byinshi tugenda turabona mu buzima bwacu bwa misi yose. Urumva urahuye uno munsi na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi, ikintu cyambere umusaba ni giki? Bere arugeze kumbwira ngo jeyo no musango kwibera muri presidence ngo nigumireyo ngo ntabindi simo nubwo bwenge bwiyo bomuhako yose aba kwibera muri presidence akigumira yo gusaguma mubona weho icyambere cyo tunovuga kwanja fasobo ndamukunda ndamubwira kwanja ndamukunda hama ariko rwa rukundo atari rujya tuze ya wenda gutinya umukuru w'igihugu. Okay hama ikindi naco no musaba no musaba ikintu kimwe gusa nyene no musaba like so no musaba nk'ubu ari nk'umunota umwe kuja kumuramutsa shonyine biba bikwiye umusanzu ushatse kuvuga agafoto ari kiba no jokes yaje no mu gihugu cyacu cyo Burundi igihe ari kuri stage yarahamagaye umufana wiwe amukunda aca mubwira ati amasegonda 30 nsaba ikintu kimwe noca ndaguha ubunyene mfise njewe ndemye kuca ndakiguha nawe kiza kuba kigurwa amamiliyoni jewe ndaza kuca ndakiguha uwo mukobwa acarina muravuga ngo nyubakira inzu aca mugatama igora gucitse inzu no yubaka ubunyene mwirijoro ubunye duhagaranga ndayiguha ayo mateka yarabaye na Bibiliya avuga ati dusaba nituronke kubera ko dusaba nabi sibyo haca hadundi mukobwa we yarafise ubwenge yari sho yabereye kuri la Costa Beach harahize imyaka myinshi uwo mukobwa nawe amubaza cya kibazo nyene mu masegonda 30 nsaba ikintu ubunyene nshobora kuguha ndakiguhe uwo mukobwa yari namubwira ati mpijya modoka waziriyemo yarayimuhaye apana blague ambwira ati ijya niyo nakose ariko byose uvanda gusinyiye bazoguha nkijya nyene ndayiguhe nawe urawe na president ngo noca namusaba yambu kweki wose ko gutosaba nkazijya nkafisa ati nyakubahwa jewe mpinka zibiri zijya bikavyawe mwe binini ngende gukora aga projet kuko uhuye na president uziko president rekintu ugomwe umusabe kandi akiguhe uciye umusaba yamboga migane n'agafoto oya reka ndakubwiye urabona hari ikintu twita kuba professional musanze we ntukenye jewe kubwanje urabona umuntu yambuye umuntu
irakomeye cyane kabisa gusumba ibintu byose ashobora kuguha like even izo nkuru turavuga cyangwa akakugurira iyo nzu uri kuravuga cyangwa akaguha n'ibindi right yeah but yambuye umuntu nicyo kintu cya mbere kizimvye udushaka ukibaze okay nk'ubu dufate like for example barakuza like bakubagira team nka David sivyo David arazunguruka tuwa yagiye mu basho yiwe cyane atagiye nka USA arazunguruka sivyo but kugira uzomukore mu ntoki bigenda bodyguard burabacika wewe ntigikunda urose exclusive yeah ndumva ushaka hit yeah exactly tinaka move like umukoze mu ntoki n'andi bajambo yakubikiza kujya kwa Gael yakoranye na president avuga ati arose hit none ari kujya nyene yambuye umuntu nitangura fast kabisa Megane katugushimire umwanya twagene ikiganiro cacu kaburi kurarangira akajambo kagasoni karugumba babwira abakunzi wa Best Friend TV ndetse n'inshuti zawe ico ngusaba je no kubasaba kugira subscribe bakagira subscribe ari benshi kugira ngo channel yacu bandanye baha ama content adasanzwe yeah so jewe ikashimire cyane kwanza wowe waniye again hama shimire n'abakunzi ba Best Friend TV yeah so urabona ku gakengeri kari munsi mufyonde ko kuri ako gakengeri nyene mwongere mufyonde kuriga like kameze gutya nyene so kugira dushoboye guhadara duteza imbere ino TV hama ndabashimiye mwese mubandanya mukurikirana ino television dushimira nare kandi nare agire subscribe na Gael bagire subscribe bose yeah mwese bakeri tawnere bande mwese mugire subscribe channel so duteza imbere like dushigikiranire muri entertainment right? Yes asante sana Megane kandi gushimire cyane najishimira bariko dukurikirana nasubiye gushimira kandi ko bari Arabie Saoudite Oman muturamuri benshi kandi muradutera intege cyane mubandaye mudukurikirana tuzobaha ama exclusive menshi cyane mwakumwe na MC Idelaneje muri TikTok question EP ya kabiri ubugira gatatu ngiye kubazerera umwana arenze uwo mwana rero nawe umwana wo mu giti nkuko na natumye undi mwana wo mwivoka Megane mwivoka banyu bameze neza ariko twibaze uba turamukirize cyane tugiye gukora n'abana bo mu giti nabo kugira ngo twumve ingene vyifashe twumvise umwana wo mwivoka azi ibintu bike bibaho n'umugore ni no stress big up sana asante sana Megane wakoze ko twitaba oya bana tugiye gutumira wo mu giti n'abadoza ku munsi weje urumva wowe uratwemeje wo mwivoka oya I tried wo mu kibuti ndane civoka wowe uratwemeje nuwo mu giti uwo mu giti yashaka kumenya like about the fish we have to know hama mu giti no mwivoka wo kwibera he mu giti mu giti no mwivoka wala urazivoka wewe ivoka kugira ujugurure ndakurikata kabisa so urashaka kurikata hama igiti naco urinda ugiteba so igiti naco za nkuba imvura even sometimes zo nkuba muvuka so irashaka guturirana n'igiti so nta giti no shukrani sana God bless you ciao ciao turabakunda cyane mwarahezagiwe hasta la vista